tumaze iminsi tubashikiriza amakuru y'imigwano iriko ibera mu gihugu kibanyi ca Congo, iriko ihuza umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu c'u Rwanda hamwe n'igisoda ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo arico FARDC. Mu makuru tumaze iminsi tubereka, twaraberetse ingene umuhari M23 umaze iminsi wita ku rutare kugira bikunde ushobore kwigarurira igisagara ca Bukavu nubwo bitariko biraborohera na gato. Uyu munsi tubazaniye inkuru y'imigwano yabaye ku munsi w'Imana igenekerezo ry'icenda, aho igisoda ca FARDC cifashishije indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 cagavye ibitero bikomeye cyane gose ku basoda b'umuhari M23 mu karere ka Kavumu. Ku makuru dukura kubegereye muri ako karere ka Kavumu, aravugwa yuko indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zashoboye kurasa bikomeye ibirindiro by'umuhari M23 ku buryo bavuga yuko abahasize ubuzima batabaye bake nubwo igitigiri bitarashobora kukimenya. Ku makuru ava mu karere ka Kavumu, aravuga yuko hariho ingabo za M23 zitari nkeya ziriko zirata zikomoka, ku buryo mbere bariko banabafatira mu bibanza biri kure cyane yahariko habera imigwano. Biravugwa ko ari abagabo b'inguvu bakomeye, ariko bigaragara ko bose barushe kandi bashonje. Bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi bariyemerera ko ari aba M23. Amatohoza ariko arabakorwa ko mu minsi ya vuba tuzobashikiriza inkuru y'imvaho ivuye ku matohoza y'ivyo bashikirije. Intambara igihugu c'u Rwanda catanguje muri Congo citwaje amacakubiri y'amoko, citwaje ngo kiriko kirarondera gucungera indibe z'igihugu caco mu kurondera aba FDLR mu gihugu ca Congo. Byaramenyekanye neza yuko ata kindi kintu na kimwe bariko bararonderayo usibye amasezerano y'ubudandaji bw'ubutare igihugu c'u Rwanda cagiranye n'ibihugu by'abazungu. Nubwo iyi ntambara iriko irarusha cane abanyekongo, ariko muri kazoza ka hafi biraboneka neza ko iyi ntambara iriko irafasha mu bundi buryo igihugu ca Congo. Uburere igihugu c'u Rwanda citwaje umuhari M23 bagiye bafata mu gihugu ca Congo vyerekanye intege nke igisoda ca Congo cari gifise. Aha twovuga ibikoresho bitajanye n'igihe, kuba abasoda ba Congo bataronka agashahara gakwiye, kuba abasirikare ba Congo atakarangamutima twovuga gukundishwa igihugu neza. Turavuga kandi kuba igisirikare ca Congo atabikoresho by'itumatumanaho biri ku mwanya bari bafise. Duce tuvuga kandi no kuba igisoda ca Congo cari carashoboye kuba carakiriye maneko z'igihugu c'u Rwanda mu gwihishwa batabizi. Ivyo byose biriko birakemurwa. Ku mugambi wa Perezida Tshisekedi wo kwinjiza ugwaruka 100,000 mu gisoda ca FARDC, bashoboye kuronswa formation militaire iri ku mwanya ugezweho n'ibigwanisho rutura kugira baze gufasha igisirikare ca FARDC. Uwo mugambi ukaba umaze gushika ku ntambwe ishimishije. Ugwaruka rugera ku 59,000 niko rumaze kwitabira uwo mugambi. Ikindi twamenyesha nuko Perezida Tshisekedi aheruka kugirana amasezerano n'igihugu c'u Burusiya kugira ngo baze barabaronsa ibigwanisho rutura
bigezweho kugira ngo igisoda ca FARDC kizobe ari igisoda kiri ku mwanya kandi kidashobora kuvogerwa n'uwo ari we wese. Ibindi biri muri ayo masezerano ni ibikoresho by'itumatumanako abasoda bakunda kwifashisha kenshi iyo bari ku rugamba. Ibyo byose bimaze kuja mu ngiro, biraboneka neza yuko intambara igihugu cy'u Rwanda cyatanguje muri Kongo izoba yafashije igihugu cya Kongo kubaka igisoda gikomeye mu karere kidapfa kuvogerwa n'abari bo bose. Muri kazoza biraboneka neza yuko igihugu cy'u Rwanda kizogira ingorane kuko gikikujwe n'ibihugu cyamaze kwiteranyako. Kongo cyahora cirohamwe uko cigombeye izoba yamaze kwiyubaka, yamaze gukingira imbibe zaco. Uburundi bwobwo usanzwe muzi ko igihugu cy'u Rwanda kuva kera na rindi camye kibwubaha kandi kibutinya, ntigishobora kwiyumvira gutanguza intambara ku Burundi kuko barazi ko batokoroherwa. Igihugu cya Tanzania naco murazi yuko kitihanganira amanyembwa igihugu cy'u Rwanda kiriko kirakora mu karere. Hazoba hasigaye igihugu cy'u Buganda. Nubwo biboneka ko igihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda umenga baracuditse kugira ngo batere umutekano muke mu karere, hariho ibintu byinshi badahurizako kuko Perezida Museveni na Kagame bama bashamiranye, ngira ngo muhamubona ko n'imbibe rimwe rimwe bama bazugaraniranye. Mu kurangiza tubibutse ko igisoda cy'u Rwanda kigizwe n'ingabo 33,000 gusa. Amakuru akaba avuga ko kimaze kurungika mu gihugu cya Kongo brigade 2, ni ukuvuga ingabo zirenga 10,000. Turabashimiye ko mudahengeshanya kudukurikirana, natwe tuzoguma tubazanira amakuru atosoye neza kandi ku mwanya. Ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngwara zo mu nda, ufise ikibazo citwa sekara ry'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif, ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu, ufise ikibazo c'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri, ufise ikibazo co gukomorwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye, kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo. Eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Allergy Blotte Plus irabigufashamwo igakemura bigebezo byose twakubariye. Woba wipfuza icyo tugufasha, dukorera muri Rohero ya mbere kuri Avenue Pierre Ngendandumwe inimero 22. Mbega uburi kure cyane udashoboye kwashika, twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47. Turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abanda yamera neza, kuko gukira ingwara niko kuramba.